gushika ku ndoto. Uribaza ko uko wewe uri bitandukanye n'uko abandi bameze? Uribaza ko uko wiyumvira bitandukanye n'uko abandi bashobora kuba biyumvira? Ariko uko biri kose, umwe wese muri twebwe arafise indoto nyinshi ashaka gushikako. Urafise ibintu kanaka umaze gupanga yaho wowe wipfuza gushika. Bimwe ushobora kuba warabishitseko, n'ibindi ushobora kuba warahinduye bivanye n'ivyo wagiye uracamo mu buzima. Iri ni ishure ry'ubuzima, aho tuzoza turarabira hamwe ibisata bitandukanye ku bijanye n'imibereho ya misi yose. Woba umaze kwiyumvira aho ushobora kuzoba uri mu myaka 2 canke 5 iri imbere? Umuntu agenda ata ntumbero agira ntahashika. Ni nk'umuntu agiye mu bwato butagira ikibutwara. Bugenda iyo umuyaga ubusunitse. Mu gihe ibihuhusi n'imiyaga biteye, buribira kuko butaba bufise ico bwifadikizako canke bwogwanisha. Sinibaza rero ko wowe woba uri muri uwo mugwi w'abagenda batagira ico bashaka gushikako. Ari ryo hangiro twita objectif mu rurimi rw'igifaransa, kuko ni wowe uri kumwe natwe. Mu gihe abenshi twibwira ko dufise ihangiro, igitigiri kinini ni c'abagenda iyo bweze. Bisigura ko dukunda ivyoroshe, aho tubona ivya hagufi. Ivyo navyo kenshi biratuma umuntu wenyene ubwiwe atamenya ico ashaka mu buzima. None, umuntu ashobora gushika kw'ihangiro yihaye gute? Ivyo twita objectif mu gifaransa. Ikintu ca mbere wokora nuko ikintu cose waba wipfuza gukora, indoto zose wowe ufise, objectif zose waba warihaye, bigira umugenzo wo kwama uvyandika. Ikintu canditse sico kimwe n'ikintu kivuzwe ku munwa. Ni kangahe umuntu muvugana ikintu ariko ukibagira amasezerano mwahanye? Abafaransa nibo bayamaze bati les paroles s'envolent mais les écrits restent. Mu Kirundi twobisigura ko icanditse ataho kija, naho umuntu yokwibagira icanditse kizokwamaho. Kuko kirya kintu cose uzoba wavuze canke wiyumviriye ushaka gukora, hazogera igihe ucibagira. Ariko mu gihe uzoba wacanditse ahantu, bishitse ukacibagira canke ucitse intege, uzoshobora kugisoma canke ukibona aho wacanditse, biguha umwete wo kubandanya. Rero, andika ico kintu cose wipfuza gukora, n'igituma wiyumviriye kugikora, naho wipfuza ko co gushikana. Aho benshi twama duca tugira ihangiro dufatiye ku gisata kimwe. Tukacizirikira ko bamwe ngo nivyo twize, abandi ngo nivyo dukunda, tutitayeho amahirwe duhura nayo imbere yacu. Iryo ni kosa rinini uba utanguye gukora ku buzima bwawe. Twobigereranya no kwiha imbibe. Salima Mukansanga, umwigeme wa mbere w'umwirabure yahagarikiye ihiganwa ry'igikombe c'isi yose mu mupira w'amaguru, yavuze ati: kugira ushike kuco wipfuza gushikako bisaba kwihangana no kwishiramo ko atacu utoshobora gukora. Uragikora byanse ugasubira, ukiga ufatiye ku makosa uba wakoze, niho uzokura uburambe mu vyo uri kurakora. Utegerezwa kubandanya ugashiramo inguvu kugira ntutakaze inzira yo gushika ku ntego wihaye. Umwanditsi Napoleon Hill nawe agashimika avuga ati: les opportunités apparaissent le plus souvent
sous la forme de malchance ou d'échec temporaire. Tugerageje kubisegura mu Kirundi, yavuze ko akenshi amahirwe yibonekeza mu ishusho yo kunanirwa muri ya ntumbero yo gushika kwihangiro wihaye. Umwanditsi Yannick Noah yabayeho mu 1960 nawe akongera akavuga ko le secret c'est de vivre au jour le jour, ici et maintenant, et de bien hiérarchiser les objectifs. Il y a la montagne à gravir et les étapes pour arriver au sommet. Ces étapes sont votre quotidien. Ibanga ry'ubuzima ni uguha urutonde ihangiro ryawe n'ibyo ushaka gushikako ku munsi ku munsi, kuko hari ibyo utegerezwa gucamo kugira ushike hamwe wipfuza. Gisigura ko umwanya iyo uwutaye mu nzira zitarizo uba uri kuta igice c'ubuzima bwawe. Muri make, ingorane zose uhura nazo mu buzima ntuzifate nko kunanirwa, ahubwo nk'inzira uba uri kuracamwo izogushikana hamwe wipfuza. Witonze, wafashe umwanya wawe wo kwitaza, utaravye ngo mugenzi wawe ageze ku ntambwe ya kure nawe atahurashika. No gutahura ko kimwe cose gifise umwanya wacu, nawe ni ku mwanya wawe w'intsinzi uhari. Utifadikanya n'abariko barya inyungu zabo, nawe ugifise umutahe gusa. No kuzirikana ko ugushika ku ndoto kwawe bizogusaba inguvu no kwitanga cane.